Mama, ivyo mbwiye ndavyumva kandi ndanabitahuye. Amafaranga ari madusha ndayabika cyane ndabona nta kibazo no gomba nkabigurisha byose. Rero uri kuraca ubwenge. Ivyo ubigurishije amaraso uzoburi kurayabika. Nahazoguta akaza n'undi mugore. Bizotuma wewe ubaho neza. Nabijya bikwavu byose uzomubwira ko byafashwe n'ingwara. Bituma bipfa kandi batabirya babihana. Aho hose amaheruzo buri kuregeranya. Bizoca bituma ubaho widegemvya nubwo yoza n'undi mugore akaguta. Wewe amaheruzo yafise uyakuremo mutahe n'ibindi bituma ubaho widegemvya. Mama, ico je nico ndagukondera. Byukuri ndishimira ko afise umuvyeyi mwiza nkawe. Ahengeri yomba ngomba kugwa mu kibazo akantabara kare atarindira ngo manze mbwe mu kibazo. Ndagukunda cyane ahubwo nanakuganirije cyane wewe mukama nta nakafanta nigeze ndanakurabira. Reka ndakurabira ndazi gukunda agasitro gahari. Oya kandabire ni wewe. Mbebya Madudu ari ngaho? Yahubwiye yareke yaramaze gutuka yakebura umugore n'abana. Navyabwiye. Wapi navyambwiye niyo mpamvu nari nje kumuraba. Yaramaze gutuka yakebura umugore n'abana. Ntaragaru. Okay. Burya ngo hari igihe urubanza rumwe rumara zibiri. So nari nje kuraba Madudu mugabo ingene ndamubuze reka nce mvugana nawe. Naho nkana kugira ikintu kimwe Tam ufite izina ryiza. Mu gisari bita utamu kuvuga ikintu cyiza cyane. So maze igihe kirekire cyane ndakuraba nkakwitegereza nkaraba amaso yawe nkaraba iminwa yawe amatwi yawe itayi wawe mu by'ukuri. Burya nasanze uko Imana yakuremye nuko nyene nari mazi imyaka myinshi ndiko ndasenga kuko hari ukuntu umuntu agenda mu nzu agasenga akavuga ati Imana shaka umugore ameze ukuntu. Rero umunsi wa mbere ndakubona naciye mbona visage yabijya byose nasengeye cyambona neza na neza yuko ari wewe. So nangoma ndakubwira uko yuko ndagukunda. Hamura mukunyemere ko twoje mu rukundo. Simeze nk'aba basore bo mu gisagara bakunda umukobwa wo gushira ku gitanda gusa ngo badakunda umukobwa wo gushira mu rugo. Kuko mu buzima burya umuntu ashobora kuza ku buzima bwawe afite intumbero zibiri zitandukanye. Kugutora muri boîte cyangwa gushira ku gitanda n'undi azafite intumbero ko gushira mu rugo. So jewe nshaka ko hamonyemera no gushira mu rugo. Tukaba umugore n'umugabo sinengero byumva. Ndavyumva ntivyari bibi ariko urabona ndacyari umunyeshure ndaciga sindamara amashure yanje basi mba numva umengo ivyo bintu nivyofatana. Tam burya nta mukinnyi ajya gukina urukino atagize kwanza atagize ama exercice. Okay, so je nawe kujya mu rukundo ni nka exercice tuba turakora kuranyumviriza. So ndabiskura umunyeshuri kuko na je narize ndaheza. So rero kugira umuntu abane n'uwundi nuko kwanza batangura bakajya mu rukundo, ukamenya amadefo yiwanje ukamenya ivyo samakunda je nkamenya ivyo tamtamu akunda. So nabwo ndakubwiye tugire mariage hoya pe ahubwo ko twoja mu rukundo kwanza tugakundana hamuhejeje ishuri gusa ubwo nyene tukaca tugira je nawe tasivre tukagira mariage. Mu byo kurinda kwingenza unyemerere kuko amutonyemerera sinzi ingene nshobora kubaho. Menya neza yo kuri umukobwa w'agaciro kuri je. Uri umukobwa wenyene amaso yanje abona umutima wanje ukajugumira. Mu byo kuri nubwo bonsaba nubwo byoshika bakansaba yuko nogo ifigo no kwemera nkago ifigo giwanje ndakwengeza rera nyemerera mu byo kuri please. Ufite amaso nk'agwa gasore henge nunaba umengo ni gwa gasore aravutse kandi
Kweki ukumutwazira. Oh, I'm sorry. Wanyitira izina ryanjye cyangwa ufise umuntu yitwariye cyangwa ufise Ariela ni izina rya mama wanje. Ndarikunda cyane kubivuga mu kanwa kanje. Kandi nawe ndifuza kuzombera mama. Anumbeje. Ntabwo nakubesha na gatoya. No kurahiye ingufu zo kubesha umukobwa mwiza nkawe we. Hamwe utangura kukubesha no candira. Love you. Sango cyumu. Rere. Kandi tamu. Twinge gato. Tam tam. Karibu. Bom dia, papá, cheiro, chuchu. Chuchu. Cheiro. Cheiro. Cheiro nibiki. Cheiro. Ni wewe? Nibiki. Amahoro. Ni wewe cyane. Nawe gutangara womenya gute? Intwari mu cyumba. Ushinga waravyaye umwana araza. Waravyaye umwana araza kwigutwarira mu cyumba. Ngo ni wewe? Urumva ubusigaye unanyitiranye. Ewe ngo mara narahindutse basi noreka guhinduka gute? None Ugendana n'abavyibushe nabonze nabirabura hama ngo je ngo narahindutse unoreka guhinduka gute? Woreka kumara gute ko nahindutse? none ndiko ndarota ni uri kuravuga ni daimon ni jini nikiravuga ariko havuga umuntu. Ndi jini, ndi daimon. Ubunza ujujemo ushizemo no gutangura kunduka jewe. Oya mbabarira basi bapoze basi tuganire ndabigusabye. Babarira ube poze tuganire. Urabizi neza shushu ko ndagukunda. Urabizi ko ndagukunda. Andatangaye. Hama worangiza kuba kumbwira ko nkunda. Ukaheza ukagenda mu gisagara ukamara n'amasaha ku munsi ugaje kuba n'amasaha 5 cyangwa umusosi utananyandikiye. Ngo nambaze nuko merewe cyangwa nambaze n'umwana wawe wabyaye mu amaraso yawe unabaze ko umwana wakomeye. Ego nivyo je basi ntunkunda. Umwana wawe wewe. Shiri mbabarira. Menye ikintu kimwe. Hariya mu muji turi mba ndi mu kazi kenshi akazi ni kenshi hariya sico kimwe na twakorera hariya abagwayi usanga ari benshi ndakora akazi nkaruha nkabura nakanya kuja kuri telefone ikindi naco be ni kuri kwimana hariya umuriro ni kibazo Bujumbura nzima umuriro ni ngorane ukaronka n'ibye twazo navuga urambona ikijuju neza turashobora kumara deju turashobora kumara deju atamuriro turonka ariko uranyisigurako uriko urabona ko je ndikijuje atanu ubwenge fisi bavugira ngo umpende bugiye kwibera mu gisagara je ntabizi none ivyo bintu nivyo wabonye nivyo wabwiwe habaye wari kumva kuronka umwanya wo kuja ku kazi uronka umwanya wo kuvugana n'abahabara bawe hamuhoze uronka no kumwanya wo kumvugisha kuko karatamusohoro aho uri utamvugishije kuko karatamasaye aho utamvugishije abahabara jewe Jinda jamu bahabara jewe kuvugana nawe ninde ndabwira ikintu kimwe jewe ndakwiyamye mu buzima bw'iwanje nimba ushaka kugenda muri ico gisagara cyawe ugenda ugumeyo utekane utekereze wumva amahoro ureke je kuzuraza kumvuruga n'ubundi waragiye reka gusura kumvugisha kana kutubaza ukuntu tumerewe nguri mu kazi abo bantu bawitaye gusumba n'umuryango wawe jewe ntabo mbanzi ako kazi uri kurakora ko bagasuma umuryango wawe je ntako no banzi kubundi waho ruva ku kazi ukambwira ngo urashaka ko urashaka ibikini bikije se nga mu rugo nyitaho nkameneka nkakora ibyo nkora byose kugira ngo umererwe neza ubundi rero ureka kumbwira kubera ko utobufise ubigukorera hari uramufise nuko ufise ubigukorera hari Sheri nukuri kwimana ntawe fise nukuri kwimana je nta wundi fise basi ubwira uko kuntu warose iyo nkuru je nicavuze ushaka ko ngwara umutima ushaka ko ngwaza umutima wawe ushaka ko mpfa wewe hakirikare aho uri kurambwira imigambi wari ufitiye umbona ufitiye wari uzi ko ibyo ugiye gukora byose ari mu gisagara uzonkorera ibyo ushaka byose hama ngwara umutima hama ncikana uri kwaza kumbwira ngo ndiko ndakugwaza
barukwe ibyo byose ni wagiye kubyikodera punguza ishavu ushire utuzi muri dushe two koga hanyuma ugaruke tubiganire genda gutwara amazi mu dushe kandi ugende basura uwo muntu adodora Karine Mama, ni wewe? ko wari watevye kunyitaba habaye Cha kibagundo c'umugabo cyaje kitwa kiramena umutwe kimbwira amajambo yawe aha numva nashishwe nabuze nico fata nico ndeka yaje mwana ndakubwira wicunge urazi ibyo bigabo byose bimanuka mu bisagara byose byamabiza byuzuye bigwaye umugera biza byagwaye umugera ubuze no mu nzara mama nukuri njyewe sishaka kugwara umugera kandi urabona ubwo bwanjye urafise n'ingufu simbona niko mpamvu ndabigenza umuntu ndagufise uri umwana sinemera kugwa mu kaga nkihari wewe ntiwemere wicunge cyane ma nukora gute none kandi tuza kuryamana mu nzu ko nafise n'ingufu none ubwo nyine bwo nafata ku ngufu umviriza nkubwire uca utora telefone witelefonesha umubwire yuko baguhamagaye ku kazi uno munsi uza kurara izamu uce wiyizira urare muhiri wanjye sinshaka kugutakaza uri umwe muri abana benshi mubwa wewe niwe afise ku mutima sinshaka kugutakaza ma ivyo ngiye nivyo ndambwiye ko ngiye ku kazi ashobora kunyahira kandi ko byo nubwo nyahira Jesse ashobora kwanga kujya gukora akazi mukorera umugabo n'icyo kwanga ahubwo ndi kubwiza ko bibera kugenda ntahava amenya ko twari ko tuvugana nawe impamvu nigende ndamushi ko nimba kandi zandi wicunge ubu nyene ndatasha ucuza niwemere na gatoya kurabona rufise ingufu niwaruha umwanya na gatoya ntuze kumbwira isonda hagira umwanya muto ngira umugare mukabona ndetse kwari watevye uvuye Chene urabona maze imisi utahari hari ibintu byinshi ngaho muri rugo utazi niyo mpamvu nyine kugusigurira biba ngombwa ko tuwakuciye hamwe ati kuganira n'umuntu nawe nawe kumukunda telefone chukua Ini kukajara hafai? Aliye. Ta? Ali? Wagwaye? Ariko nanje umugabo wanje yari yaje ngo ntivyonyorohera kuza basi nta kibazo vraiment nta ngorane reka nze ndagusigaranye ku kazi nta kibazo vraiment ndaje nta kibazo shiri n'iki naragoye ku kazi ni ngombwa ko uno musi ndarizamu kugira ngo ndamufashe akazi oya shiri ni kuri kwimana ivyo ntivyokunda mubwire jana musigaranire nimba umuntu amaze kwitura kusaba je service kandi nzi ko nanje hari wundi musi ntashobora mpora ndamukenera cyane nshobora telefone ndamubwire nkiza telefone ndabwira ikintu kimwe telefone gwanje telefone go urayifise ikindi naco jewe ndi ku kazi kiwanje nije nzi amafaranga mpembwa ku kazi kuca sigaye amariye nawe uri ku kazi kiwa mu gisagara nawe ni ubuzi kuno amafaranga yabasha basiga bazige hakumariye bikuranyumva
undekere just ushobora gusiba akazi kubera wewe. Sheri banze urindire gatoya. Nukuri kw'Imana mbabarire. Je ndagukumbuye ndakumbuye vraiment ko umari imbeho hariya nukuri kw'Imana. Urumva deka abantu mu bitaro bacikane ngo nikore wowe nkumbuye. Oya ntibacikana. Deka abantu mu bitaro bagira ikibazo. Kubera ngo wewe uko iki mwikunda mwebwe. Uko iki mwikunda. Uko niko wize wewe. Nakunyokera iki gisakoshi cyane kuvuga. Tam. Oui. Ngwano. Wewe kuna mtatu wa mwezi. Ndabona neza. Kangona? Bakurumva like ubu tumureke ngira tubigaruka ko umuntu nshaka kukubarira. Cyangwa ni wanyu yarahindutse. Yahindutse gute? Urumva ubu ngiye ntakinyakira neza. Umuntu ashobora kumfata uko nkukumenga ndimbwa, umenga sinzi, umenga si ntaje, umenga sintashe mu rugo. Mara ngo kimaraya ngo nico uri kumo. Mara ngo byinshi byandagutakiye. Urumva ntakimfata ko menga ndi n'umugabo wiwe. Ndetse ndabitahura ibyo bintu kwanza. None abamara kwagiza je katabavuga ndabunzanye ngaha. Reka tamureka. Ibintu biragoye. Ahubwo nukuzora abakanyuka mu telefone mukavugana umviritse impamvu cyo bintu abikora. Sawa gusukumitse kwihangana vrema. Jenda ndamwandikiye mvirize basi kibazo yabafise. Yo baritse ubikubwira ko jenda kirageze ndabibasa mbyandikiye nakiri. Ndakubwira ibyo tuzavuga twaganiriye basi. Cyari cyo nakubwiye genda bibandaniriza ibyo waruri. Sawa. Bear. Yes, me. Today I'm very happy. Nagomba ndakubwire ko ikintu burya hari umuntu ushobora kujya nawe mu rukundo akagutera umukoshi. Nundi nawe ushobora kujya nawe mu rukundo ahubwo ugacuba nka promotion akagutera umugisha. None bizi ko hari umukobwa mushobora kujyamana nawe ugacufa. Oya ibyo nabyo nizeye. Biraba. Sindabyize. Banera umukoshi jewe. So be kuva ninjiriye mu rukundo rwawe. Ndi mu munyenga w'umugisha mu byokore. Mani nabyishimireka. Yeah. Nagomba kubwira yuko siya mfise akazi. Be. Be. You imagine nzora membwa ibihumbi 600. We. Bandi ya déplacement. Be urazi neza ko n'inzu nandikiwe kurihigwa inzu ya 250. Akazi ka 600. 600 déplacement nibo bandihira ininzu. Serious be? Yes bebe. Ndajowe cyane. Igihe narahura na wewe nari nararondeye akazi ndabura. Madudu ndamusaba, Madudu ndamubwira mfashe kurondera akazi, aramfasha biranga. Mugabo maze kuja mu rukundo na wewe, mu yandi majambo ngo wewe wabaye umumarayika kazi, wewe wabaye kila kintu cyose kuri jewe. Oh my god be, ndeme imbere y'Imana I swear nzogushira kuri konte no gutaragira mariage be. Utaenda kwa konte yangu wewe nakutia kwenye konte. Ariko sivyo ibi byose ni Imana.
Yeah. Imana ibigize kandi n'amasengesho ngenda gusengera every day Really? yeah nibibaza ivyo ngo nivyo busa Hey. Harige turonka imigisha ntitumenya hiva kumbe baransengera bebe cyane mbere mugaga pre musuranye Uzashimiriza no kwimana bazumvirize Nisi ndiko ndakumva none dushaka numvirize n'ibiki babarire no kuri kwimana numva je Cengeza numva no kuri numva nyine